abavyeyi icambere na mbere umunsi nabibabwiye nkambonye nk'umusazi kwanza. Mhm. Mana wacu kabaye uno munsi yasaze. Kuva akoreye ibintu dushitse ahantu basi tudashobora kumutahura. Iyindi ntambwe yo kuraba yuko atari amakoto canke ikintu co kunywa capima mu muriro. Ubwa mbere ndibuka abavyeyi twarashwanye nabo kubera ivyo bintu avuga uriko uratakaza amahera ibintu vy'uburofa ibintu bidashoboka wese nawe bwabereke formule. Bantu beza murakaze neza ku ziko, murabizi nkuko vyama hano twama tubazanira ibintu bishobora kudufasha, twama tubazanira ibintu bishobora kutugirira akamaro. Uyu musi mu gihugu c'Uburundi habonetse umwana w'umuhinga, umwana akomeye cane, umwana w'igitangaza, umwana tugiye kurabira hamwe turabe ibintu akora, mbega akora iki, mbega ashoboye iki, mbega afise imigambi nyabaki. Ibi vyose nivyo muza kumva muri ino interview yakozwe n'iyindi televiziyo yitwa Umukubito, ariko natwe twashimye yuko twoshobora kubigarukako kugira ngo abantu benshi bashobore kubona uno mwana cane cane bamushigikire canke ushobore kumwigiraho. Bantu beza nkaba ndabahaye ikaze ku ziko, hano twama tuganira ibintu bishobora kudufasha, ibintu bishobora kudufasha cane cane kugira ngo dushobore gushika kw'iterambere, dushobore gushika ku butunzi. Agasanga ari ubwa mbere unyumvise, je nitwa Jeff Havyarimana, nawe tumenyane, uca umanuka ngaho hepfo ugire subscribe, wongere active na cloche notification kugira ngo uzohore uronka ibiganiro nk'ibi bishobora kugufasha kugira ngo biguhe iciyumviro na cane cane bishobore kukugurura amaso, nawe ushobore kubona kure, kumbure nawe ushobore gutangura projet yawe. Nyuma wongere urabe kino kiganiro aho gitangurira gushika aho giherera, waba uri mu bana batoyi, waba uri mu gwaruka canke waba uri umuvyeyi. Ibi vy'uyu mwana aza kuvuga muri ino video uza kumva yuko ari ibintu bihambaye, ari ibintu bikomeye cane vyoshobora kugufasha kugira ngo nawe ushobore gushika kw'iterambere ryawe. Nkaba ndagwaye ikaze, let's go. Uyu muhungu rero yitwa Hakizimana Daniel, ariko ngo bakaba bamutazira Gitoro kuko yavumbuye ubuhinga bukomeye cane bwo gukora igitoro kivuye mu maplastiki. Arakora essence, agakora amazutu, akongera agakora gaz akoresheje amaplastiki. Rero hariho ibintu vyinshi yaciyemwo, muraza kuvyumva nkuko yagiye arabivuga. Yavuze ku ruhara rw'amashure, murabizi yuko hariho ikiganiro twabivugiyemwo ku vyerekeye amashure n'ivyo amashure atunyegeza, kiri ngaho inyuma agasanga utarakiraba, uca usubira inyuma gatoyi ugashobora kuraba ico kiganiro. Hanyuma aravuga ati ibintu vyose, ibintu vyinshi mu buzima bw'umuntu bitangura kwiyumvira, bitangura kwibaza ibibazo, bitangura kwibaza ikibazo, ukamenya aho uri, ukamenya uwo uriwe, ukamenya ico ushoboye, ukamenya aho ushaka gushika, hanyuma ukavyandika hasi, hama ugashiraho un plan ishobora kugushikana hahandi wifuza gushika. Reka rero tudatevye, reka tumwumvirize kugira ngo mushobore kumva ivyiyumviro vyiwe. Ivyiyumviro vyiwe biri amazing, I love it, I like it. Umuhungu afise esprit iri ouvert cane gose, kandi ndizera neza yuko ntakekeranya n'umwana yugurutse azoshika kure, n'umwana w'igitangaza. Kuva nibuka mfise imyaka 5 Mhm. nakunda gukrea ibintu bito ibintu vyo gukrea gusa, innovation na creation niyo ibintu vyari vy'iwanje nari nkunda sana. Nibuka yuko mfise imyaka 5 natanguye yuko hari ikintu tuza kuhigira udutara ngaha. duto, amatara agiye nagenda ngafata nk'ikintu ku modoka nkakora akarya gatangura gufatanyisha amasinga turabe ko vyokwaka, ndabishishije mw'ibateri canke mu mapire mu vyuko mvanga mu iyo etape ngenda mu yindi etape yo gukora akadrone. Ico gihe yari muri nari mfise imyaka yagira ubushakashatsi. Ico gihe sinari nzi yuko ibintu vy'amadrone bibaho, oya, kwa sinari nkoresha na phone.
basi niyumviriye icyumviro kwa nabona iminsi yose helicopter iduga nkace niyumvira none bikunda yuko ushobora nje ubushakashatsi gukora akantu kameze nka helicopter gato nace fata nyene ubudinamo buto ndabona nyene ikintu k'igikarato kiriko kiraduga gusa ahantu ikintu casubiye kandi kunkoma telecommande eske nabonye nugute nokora telecommande ishobora kukikonduira iyo ako kantu kameze nk'aka helicopter kagenda ahantu ushaka va muri iyo etape nkora kandi akamodoka gato nako nyene kagendesha n'umuriro nawo nyene electricité ibintu vyuko naca mva muri iyo etape naciye ngenda muri indi etape yo gukora iki ubwato bugerenisha moteur ya dynamo ubwato buto nyene ubwato nifunde modele wanje ibintu vyuko gusa nabikoresheje muri mousse plastique kubakizi ni mousse plastique mu kirundi sinigene bacita naciye mva muri iyo etape nyene naciye ngenda muri indi etape yuko yari etape yo gukora iki yo gukora akarobo gusa nabuze nyene forme yaco nogiha kubera iki sinazi gucapa kubera robo isaba yuko umuntu azi gucapa agiha forme gusa naragerageje ivy'iwanje byose muri ako karobo ako karobo nyene karatembera gusa mu kuvuga mu kugira iki gusa petit à petit naciye ndabiheba naciye mvuga none simba n'umuntu ashirikira na mahera mfise ibintu vyo gukora naciye mvuga rinda ngende turabe ko noheza amashuri zobandana iyo idée wanje gusa ngeze muri 9e naciye nora section kubera nashaka section scientifique gusa petit à petit naciye mbona nyene section scientifique na religion OK donc sorry biologie niyo kuru ya mbere yarankora sana gushika naho science ndayiheba ndayanka naciye ndabiheba naciye mvuga rinda ngende muri section économique abavyeyi wanje ico gihe baranyemera nyene barambwira ngo bafise bandanya uko nyene gusa nabo nyene nabwo icizero kinini bari bafise iwanje kuvuga yuko bashaka kuma amahera ngende kugura materiel ibikenewe ngende kubigura nkore turabe ko no kwiteza imbere kubera babona yuko uracari muto sanga ugiye kugura materiel uri kuri adu dépense de plus rinda ni wakura uzokwijiraho nyene mahera yiwawe muri technique sinashimishije kugenda kubera sinabonye avantage icambere none ari kugenda ku bintu nzi kubikora ifo ngende ku bintu nazi ndabe ngene babikora ngene basi nyumviriye OK ndavyinje mu bintu vya TIC ibintu vya scientifique ndabigiyemo gusa zogeregiye nanje gira entreprise yiwanje none iyo entreprise yiwanje nzoyigera gute nazi no gukarikira ibintu vyo muri entreprise ubutunzi bwo muri entreprise naciye mvuga yuko ngende kwiga section économique même si nogira avantage nkagira entreprise yiwanje menye yuko ngene nshobora gukarikira ubutunzi bwa entreprise ngene sishobora guhomba naciye niyumvira sishobora kugenda mu bintu vy'ama scientifique ibintu vya TIC kandi nzi gukora ibintu vy'ama TIC naciye ndabiheba kubera mu bisanzwe sico nyene nkora ndumu écrivain wa Wikipedia ndi umu volontaire wa Wikipedia nandika ibitabo nkafotora ibintu vya nature byo mu gihugu canke ibindi bihugu vyo hanze ibintu canke culture Wikipedia ndi umu volontaire wa Wikipedia nkaba ndi umukozi wa Wikipedia muri vyose byo muri Wikipedia comme Wikimedia ndi mu Wikimedia murumva ivyiyumviro vy'umwana sinzi yuko muriko muravyumva ni ivyiyumviro vyo kurundi rwego ivyiyumviro bikomeye cane imbere yuko twumviriza ukuntu yatanguye kwiyumvira gukora igitoro nagomba manze ndabibutse kano kantu ndiza neza yuko benshi muri mwebwe murakibuka karavuga kati les temps difficiles créent les hommes forts les hommes forts créent les périodes de paix. Les périodes de paix créent les hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps difficiles. Abumva igifaransa ndibaza yuko muri benshi cyane rwose mwavyumvise. Ibihe bikomakomeye, ibihe bigumye bizana abantu bazi kwiyumvira, bizana abantu
vy'ukuri biyumvira, vy'ukuri babona igikenewe gukorwa, hanyuma gutyo bagashobora kugikora mu bihe bigumye. Hanyuma muri ivyo bihe bigumye navyo rero bizana n'abantu, abantu bakomeye, abantu bazi kwiyumvira, bafise ivyiyumviro bitumbereye, co kimwe n'uyu mwana yabivuze neza ati mu bihe twariko turacamwo igihugu cari kibuze ibitoro, igihugu cari mu ngorane, abantu bari babuze ukuntu biyunguruza, gushika n'uno musi biracariho. Nariyumviriye ukuntu noshobora gukora igitoro kuko nari mfise ubuhinga bwo muri background, niyumviriye ibintu nari nzi gukora vyinshi, naravuze nti reka nanje rero nshobore kugira ico mfashije, burya iyo ufashije wifashije wewe nyene usanga directement uriko urafasha umuryango, indirectement uriko urafasha igihugu, indirectement kandi uriko urafasha na Afrika muri rusange. Reka rero twumvirize ukuntu uyu mwana yatanguye kugira iciyumviro co gukora igitoro co mu bwoko bwa essence, mazutu mbere hamwe na gazi. Nafise ubushobozi bwo kugira ibirobo, nafise ubushobozi bwo gukrea ikintu kanaka, vyo gukrea ibintu vyinshi. None kubera iki nashobora jewe gukrea igitoro? Ahantu vyamaye confidence yo gukora igitoro, kubera ngene nabikubwiye ndi umu écrivain, masoma ibitabo vyinshi. Ari inkuru nagiye gusoma bavuga yuko hari umugwizatunga ariko arasaba leta ahantu yokora igitoro bivuye mu masaka. Naciye mvuga burya gukora igitoro bivuye mu masaka kumbe birabaho. Je mu kubwanje nari nzi yuko igitoro kiva he munsi, nanje nuko nari ndabizi. Gusa ahantu vyamaye confidence naciye numvira ari umuntu akora nawe igitoro, naciye mvuga igitoro kirakugwa. Navyo nari nzi. Amagira amarusheshe menshi, ndagira amarusheshe, naciye mura n'umuntu muri Afrique de l'Ouest comme Guinée. Umvirize umugwizatunga nawe nyene akora ibitoro bivuye mu maplastiki. Gusa wewe akora ibitoro, akora amazutu vyonyene ivyo akora. Ndamubwira none ni gute babikora? Yambwiye yuko we abikora bivuye mu maplastiki. Ndamubwira urashaka kuma formule basi? Arambwira ntibikunda, we naguhaye base yonyene yuko biva mu maplastiki. Ndagira ubushakashatsi bw'iwanje, ngira amaformule y'iwanje, naciye sanga formule y'iwanje ashobora kuvamo essence, gasoil comme diesel, amazutu na gaz inflammable. Yari mu kwezi kwa mbere janvier y'uno mwaka nyene, y'uwo mwaka 2024. Mu kwezi kwa gatatu ubwo mugwizatunga muri Guinée yaciye telefone ambwira no ibintu vyo bigeze hehe. Naciye ndamubwira naramaze kubigira ndamwereka n'ama video vyose ngene ndiko ndabizinga kubikora. Arambwira yuko no ugeza gute? Ndamubwira uko ngene utabimbwiye muri formule yiwawe, naje shobora kubikubwira muri formule yiwawe. Nga none nibikunda yuko tokorana. Naciye ndamubwira nibikunda kubera iyi formule nahitwe mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Kuba tumaze iminsi igiye tubura ibitoro, abandi babura kandi benshi n'aba taxi. Naciye ndamubwira none iyi example nk'umutaximen, umugore we nakora niwe umuntu niwe akora azana ratio arira abaminevari. Umwana yumvira kure cyane ataronga igitoro ari kuri station ya Kirindi. None uyu abana biwe bajya gute? Bagenda kwishuri gute? Minervari bimeze gute? Muhira bimeze gute? Naciye numvira no dukoranye wumva wowe urashaka kwipartage iyo formule bigashika ukayinyiba ukansa mu bwenge. Niyo mpamvu bidashobora yuko dukorana. Sigura yuko wogumana ni formule yiwawe nanje gumana formule yiwawe. Gusa naciye ndamushimira nyene kuma ide yo kumenya yuko gishobora kuvamo benani essence carburant bivuye mu madeshe plastique. Naciye namushimira gushika no munsi turavuga. Hano kubera ikintu cyose urakiyumanya, hari umwanya wo kwiga n'umwanya wo gukora ivyo vy'amarusheshe, gukora ibintu vyavyo ushobora kuzobona muri kazoza bizoguteza imbere n'umuryango wawe n'igihugu. Mu bisanzwe ngene batubwira ari igitabo nje nasomye ngene batubwira mu bisanzwe ku buzima bw'umuntu witoye niyo kuryama
agasanga nawe wifuza gushika kw'iterambere, agasanga nawe wifuza gushika kure mu buzima bwawe, ntushire mu ma habitude yawe canke muri vya bindi umenyereye gusoma. Mwavyumvise yuko uyu mwana yatunzwe no gusoma. Gusoma ni ikintu gikomeye cane gose, harimwo ubwenge bwinshi cane gose, na jewe nagiye kubitahura mu nyuma. Ubwa mbere narakunda gusoma nkiri muri segondere, narasoma ibitabo vyinshi, ariko wasanga ndiko ndasoma ibitabo bitari vyo, kuko nasoma ama roman policier, ariko igihe natanguye gutahura ku bintu vya business, igihe natanguye kwifokaliza ku bintu vy'iterambere vy'ubutunzi, naciye nsoma ibitabo bijanye n'abatunze imbere yanje, ni ukuvuga vya ba Buffett, vya ba Kiyosaki, hariho n'uyundi w'umunyafrika yitwa Kanyama, hariho abantu benshi bagiye bandika ibitabo bitandukanye vyerekeye development personnel cane cane et les finances personnelles, kuko ivyo nivyo bintu bibiri nyamukuru umuntu w'umu-entrepreneur agenderako: development personnel, kuvyerekeye discipline, self discipline, kuvyerekeye imibano, imigenderanire, ukuntu utegerezwa kwifata, hanyuma na les finances personnelles. Les finances personnelles kuvyerekeye ibintu vya gestion y'amafaranga, kuvyerekeye ubutunzi bwawe, ukuntu uzobufata, kuvyerekeye ukuntu ushobora kujera amafaranga yawe. Burya ivyo ni ibintu bikomeye cane gose, niwatangura kuvyimplanta mu buzima bwawe, uzosanga ubuzima bwawe buciye buhinduka, uciye ubona isi uyibone mu yindi sura, canke ivyo wahoramwo ubone yuko wahora mu bintu vy'ukuri ataho biva ataho bija, hanyuma uhindure mentalite, kumbure nawe ushobore gushika kw'iterambere, kuri iri terambere twama turiko turavuga, kumbure nawe ushobore gushika ku butunzi. Rero uyu mwana ndizera neza yuko yavuze ibintu vyinshi, kandi ndizera neza yuko yavuze ibintu bihambaye cane umu entrepreneur ashobora kujamwo, canke ushobora kujamwo kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere. Mwavyumvise yuko umwanya wose ufise ikintu cawo, ikintu cose n'umwanya waco, na Bibiliya irabivuga. Hariho umwanya wo kurima, hariho umwanya wo gutera. Burya turabire no kuvyo tubona igihe cose, les saisons, dufise ama saison ane kw'isi. Kenshi dufise ama saison ane muri Afrika. Murabizi imvura igwa ama saison abiri, ayandi ma saison abiri usanga hariho imvura igwa bukebuke, hano naho hakaka izuba. Nuko nyene n'ikintu cose mu buzima rero, muri buno buzima tubayemwo, ibintu vyose bifise ama saison, ibintu vyose bifise umwanya wavyo. Kuvuga agasanga hageze kuryama nturyame, hageze yuko wikonsantra gukora ikintu, reka gukora uriko urasoma igitabo, hama ngo wongere uje kuri WhatsApp, canke uje kuri Instagram, canke uje kuri Facebook, canke ugasanga uriko urabifatanya, kuko n'abarundi barayamaze bati imigeri ibiri ntiyigera itereka, imigeri ibiri ntiyigera itereka. Kandi burya abantu benshi barashaka ubutunzi, ariko ugasanga hariho n'ibindi bintu biriko birabakwega, ugasanga bashaka kuja no mu kirori. Ntushobora kwifuza kuja mu butunzi hama ngo ushake kuja no mu kirori, oya oya, utangura kimwe kimwe. Erega nta muntu aseruva abami babiri, nta muntu ashobora, ntibishoboka. Utegerezwa kwikonsantra kuri kimwe, kubera umutwe wacu canke ubwonko bwa cerveau yacu ku bisanzwe iba focus iyo wihaye ikintu kimwe mu mwanya umwe, muri uyu mwanya uyihe iki, mu wundi mwanya uyihe kiriya. Niwabigira ari bibiri, izocanganyikirwa, izobura ico itegerezwa gushirako kibe cinshi, canke ico itegerezwa kwikonsantrako kibe cinshi muri yo, hanyuma n'ikindi naco ikigire ibisanzwe, kubera uzoba uriko urayicanganya, uzoba uriko uraja hariya na hariya. Discipline ni ikintu gikomeye cane gose.
rero reka twumvirize gatoyi hanyuma duce duheraheza ino video. kuri idafise consequence ibintu vy'uko aya n'amazutu iyi ni essence kubera bavyemere tugende turabe dupima muri monteur turabe yuko yaka yase ca tumenya yuko ari original. Murabona nk'uko abivuze baciye bagenda barashira muri groupe electrogène hanyuma baca baratsa imoteri iciraka. Murabona yuko vy'ukuri ari igitoro c'ukuri kandi gishobora gukora mu bintu vyose no mu modoka irashobora gukora. Rero aha ico nohereza ko mvuga, uyu mwana vy'ukuri akwiye gushigikirwa, uyu mwana vy'ukuri bakwiye kumuba hafi kuko uyu arashobora guteza imbere, ari wenyene arashobora guteza imbere igihugu. Uyu mwana arashobora guteza imbere Afrika. Rero ntiturindire yuko hariho abandi bantu bazova hanze y'igihugu baze usange baramutwaye, ariko nibaza yuko igihugu arimo canke ahari abamwegereye bamufashe. Mwavyumvise yuko abavyeyi nabo nyene bamubereye intambamyi mu misi ya mbere, kenshi na kenshi narabivuze no mu yindi video iheruka. Iyo umuntu atanguye kugenda mu nzira y'iterambere, iyo umuntu atanguye kugenda mu nzira y'ubutunzi, barakwita umusazi, barakwita yuko udakomeye. Mwavyumvise noneho yabivuze, sinomanza kuvuga amajambo menshi. Kubera iki? Kubera ntibaba bariko baragutahura, baba biteze yuko utegerezwa gukora vya bindi abantu bose bariko barakora, utegerezwa kuca muri ya nzira abandi bantu bose bariko baracamwo. Nukuvuga babonye wahutse ishambo ukagenda, baca bavuga ati naka n'umusazi mu mutwe, ntabona abandi bariko baraca, ntabona abandi bariko baraca. Ariko narabivuze, abantu bose baba inventeur canke abantu bakomeye cane gose, canke abantu bashitse kure mu buzima, bagiye bakora ibintu abandi bantu badashobora kubatahura, bavuga yuko ari abasazi. Bagiye bakora ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bantu bakoze, bagaca bavuga ati no, wewe turabona yuko ugiye, umutwe wawe utagikora neza, wewe turabona neza yuko ubwenge bwawe butagikora neza. Niko vyagenze ku bantu benshi, ku bantu benshi niko vyagenze. Rero agasanga ushaka guhindura ubuzima bwawe, nutangure gukora ibitandukanye n'ivyo warimwo. Agasanga ushobora kugira bila uno musi ukavuga ati ibi ndimwo n'ibiki, ubuzima bwanje ntaco bumaze, ubuzima bwanje ntibufise sens, urakwiye. Hanyuma ukaba wifuza yuko ubuzima bwawe bwohinduka, nurabe kumbure wagumye ukora ivyo abandi bose bakoze, utangure kuba rero umuntu w'impwemu, utangure gukora rero ivyo abandi batigeze bakora, nutangure kuba wewe utigeze kuba, hanyuma urabe ukuntu uzotera imbere. Uzotera imbere, uzoshika kw'iterambere, uzoshika ku butunzi wari wifuza gushikako, uzoba umuntu wari wifuje gushikako mu buzima bwawe. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro, mu yindi video aho tuzoba turiko turavuga kandi ku kintu coshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kw'iterambere canke dushobore gushika ku butunzi. God bless you all. Reka tuzosubire hanyuma. Share this video to your brother and sister. Ndiza neza yuko ino video yoshobora kubenspira, kumbure nabo bagashobora gushika ku bindi bintu vyoshobora kubafasha. God bless you. Bye.